Ndi n'iteka n'umunezero ndasubiye kugusuhuza nkuhakaze nshuti mukunzi wacu ubandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure. Ndaguhaye ikaze, ndaguhaye mwiriwe neza cange mwaramutse bivanye n'aho udukurikira uherereye kuri uwu munsi wa gatanu igenekerezo rya gatanu z'ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane. Wowe udukurikira uri mu gihugu c'u Burundi ntunyemerere nkuhe ikaze nanakwifuriza kubandanya uraroranirwa, ndetse nawe udukurikira uri hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi ndaguhaye mwiriwe cange mwaramutse. Ndaguhaye kaze ndakwifurije kubandanya uragira umunsi mwiza kumwe no kubandanya uraroranirwa mu vyo uriko urarangura. Ano makuru rero harabafatiye ku ngingo nkuru nkuru zikurikira. Igiharo, hari imbonerakure zitatu zafashwe zari zimaze indwi zitatu zihunze kubera kwica umuntu. Mateso asanzwe arongoye imbonerakure ku musozi wa Butezi, icegera ciwe Gabriel Nyandwi batazira Gasongo na Eric Baranzigiriza asanzwe hari mu muhari w'urwaruka rw'imbonerakure barahagaritswe n'igipolisi kuri uwu wa mbere Nzero 2024. Uko ari batatu bagirizwa kwica umusore yitwa Josue Iraganje wo ku musozi Butezi wo muri komine Giharo mu ntara ya Rutana mu bumanuko bushira ubuseruko bw'u Burundi. Abanyagihugu bavuga ko igipolisi kiriko kirarondera uwugira kane mu bagirizwa. Ino nkuru ku buryo buramvuye ni mukanye mu buryo bw'idonido nyene ntuje kure. Nayo mu ntara ya Bubanza babiri mu bahoze ari impunzi bavuye mu Rwanda barahagaritswe. Ijambo ry'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ryatanguye gukora. Abantu babiri bo mu makomine ya Musigati ndetse na Bubanza mu ntara ya Bubanza mu burengero bw'u Burundi barahagaritswe n'igipolisi kuri uwu wa mbere. Abo bahagaritswe ni abanywanyi b'umugambwe MSD utavuga rumwe n'uri ku butegetsi wagirizwa n'ubutegetsi bwa Gitega kuba uri mu muhari w'abagwanyi ba Red Tabara ufashwa na Kigali kubw'ijambo ry'umukuru w'igihugu Neva. Ino nkuru nayo nyene ku buryo buramvuye ni mukanyi ntuje kure. Nayo mu yandi makuru kandi umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu uheze wabaye umwaka w'ivyago n'amahano ku mpunzi z'abarundi ziri mu makambi. Kuva ku bwicanyi muri Kenya no muri Malawi gushika ku kugerageza gukura amategeko agenga impunzi muri Tanzania uciye ku kugabanya bimwe biboneka imfashanyo mu Rwanda. SOS Media Burundi dukesha iyi nkuru yarahaye ijambo izo mpunzi. Ivyo twegeranije biri ngaha muri ano makuru ntuje kure. Utegerezwa gusa kumanuka munsi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV. Haraba handitse ijambo sabone canke subscribe, nawe utaravyonda kufyondeko hama ubandanye ushikirwa n'amakuru, ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza. Nayo hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi igoma amashirahamwe y'abanyagihugu ariyamiriza ibiharuro mfatakibanza vyatangajwe n'umurwi Seni. Ku muhingamo wo ku munsi w'Imana uheze umurwi w'igihugu wigenga ujejwe amatora muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo waratangaje ibiharuro vy'imfatakibanza vy'ivyavuye mu matora yo kuwa 20 Kigarama guheze. Ivyo biharuro mfatakibanza vyerekanye ko umukuru w'igihugu Antoine Felix Tshisekedi Chirombo yatowe ku bice 73 n'ibice 43 kw'ijana. Ivyo biharuro vyariyamirijwe n'abari mu mashirahamwe y'abanyagihugu n'abahurikiye mu mashirahamwe yigenga muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu gisagara ca Goma muri Nord Kivu. Ese ayo gusa, ayo hamwe n'ayandi ni mukanye mu buryo bw'idonido ntuje kure. Ico utegerezwa gusa ni ukubandanya kumwe natwe ngaha kuri ino mboneshakure idahengeshanya kugushikiriza amakuru ndetse n'ibiganiro bigezweko biba bivugwa irya nino hoba mu gihugu c'u Burundi mu bisata bitandukanye ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure. Ntanguye ano makuru ku buryo bw'idonido ntunyemerere nyatangurire kuri ino nkuru ivuga ko muri komine Giharo hari imbonerakure zitatu zafashwe zari zimaze indwi zitatu zihunze kubera kwica umuntu. Mateso asanzwe arongoye imbonerakure ku musozi wa Butezi, icegera ciwe Gabriel Nyandwi batazira Gasongo ndetse na Eric Baranzigiriza asanzwe ari mu muhari w'urwaruka rw'imbonerakure barahagaritswe n'igipolisi kuri uwu wa mbere Nzero 2024. Uko ari batatu bagirizwa kwica umusore yitwa Josue Iraganje wo ku musozi Butezi muri komine ya Giharo mu ntara ya Rutana mu bumanuko bushira ubuseruko bw'u Burundi. Abanyagihugu bavuga ko igipolisi kiriko kirarondera uwugira kane mu bagirizwa. Uwukekwa atarafatwa yitwa Bernard Niyibizi arongoye imbonerakure muri komine nshasha ya Musongati. Bernard Niyibizi yahunze agana muri Tanzania nguko uko bivugwa n'uwaduhaye amakuru hari muri CNDD FDD.
ayandi makuru avuga ko ahubwo Bernard Niyibizi yoba yinyegeje mu muhana kwa Sylvain Nzikoruriho umunyamabanga wa CNDD FDD mu ntara nshasha ya Burunga muri komine ya Giharo uwo musore Josue abaye uwugira indwi yishwe n'imbonerakure za CNDD FDD abanyagihugu basaba ko bahanwa bimwe vy'akarorero ngayo nguko rero ivyayo makuru nayo mu ntara ya Bubanza babiri mu bahoze ari impunzi bavuye mu Rwanda barahagaritswe ijambo ry'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ryatanguye gukora abantu babiri bo mu makomine ya Musigati ndetse na Bubanza mu ntara ya Bubanza mu burengero bw'u Burundi barahagaritswe n'igipolisi kuri uwo wa mbere abo bahagaritswe ni abanywanyi b'umugambwe MSD utavuga rumwe n'uri ku butegetsi wagirizwa n'ubutegetsi bwa Gitega kuba uri mu muhari w'abagwanyi ba Tabara ufashwa na Kigali kubw'ijambo ry'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye Remy Minani na Jeremy Nijimbere barahagarikiwe mu makomine ya Bubanza ndetse na Musigati kuri uwo wa mbere kubw'ababibonye uwa mbere yari amaze amezi 5 atahutse ava mu Rwanda imbere yo guhungira mu Rwanda yari yarapfungiwe mu Burundi uwo munywanyi wa MSD yarahagaritswe n'abapolisi baciye bamujana ubwo nyene mu gasho ka komisariya ya gipolisi i Bubanza uwa kabiri yahagaritswe yari amaze imyaka 12 mu Rwanda haraheze amezi make yahatashe mu Burundi n'umuhungu umwe asiga abandi bagize umuryango wiwe mu Rwanda kuva agarutse imbonerakure ni ukuvuga abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rw'umugambwe CNDD FDD bagumye bacungera ingendo ziwe kuri uwo wa mbere bahamagaye abapolisi baciye bamuhagarika ivyo ni ibivugwa n'abapolisi Jeremy Minani akaba apfungiwe mu gasho k'igipolisi i Musigati inzu z'abo bagabo babiri zarasatswe ariko nta na kimwe catoweho giteye amakenga kubw'abanyagihugu igipolisi ntikiratangaza icatumye abo bantu bahagarikwa ariko amasoko yegereye iyo dosiye yemeza ko ihagarikwa ry'abo bantu babiri rifitaniye isano n'ijambo ryashikirijwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yagirije ku munsi wa gatanu uheze u Rwanda gufasha Red Tabara umugwi witwaje ibirwanisho ucumbitse muri Sud Kivu mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo wagirizwa ko ari wo wakoze igitero co mu Gatumba hafi y'urubibe rw'u Burundi na Kongo cahitanye abantu 200 ku bwa leta y'u Burundi mu mwaka w'ibihumbi 2021 indongozi z'u Burundi zagirije Alexis Sinduhije harongoye MSD kuba ari we yatanguje Red Tabara umurwi ufatwa nk'uwiterabwoba ibitero by'uwo murwi witwaje ibirwanisho vyiswe ko ari ibikorwa vy'iterabwoba n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ubwiwe ico gihe uwo mugambwe warahakanye ivyo wagirizwa ukavuga ko iterabwoba ritandukanye na politike yawo nayo kandi mu yandi makuru womenya ko umwaka w'ibihumbi 2023 wabaye umwaka w'ivyago ndetse n'amahano ku mpunzi z'abarundi ziri mu makambi kuva ku bwicanyi muri Kenya no muri Malawi gushika ku kugerageza gukura amategeko agenga impunzi muri Tanzania uciye ku kugabanya bimwe biboneka imfashanyo mu Rwanda SOS Media Burundi yarahaye ijambo izo mpunzi ivyegeranyijwe rero ngibi Zareka mwikambi haye indaro impunzi mu gihugu ca Malawi mwikambi ya Zareka impunzi zitari munsi ya 30 zigizwe ahanini n'abarundi n'abanyekongo zarishwe n'abantu bitwaje ibigwanisho bito bito canke gerenade ibikorwa vyo guhungabanya umutekano vyabaye akamenyero muri iki gihe turiko turabimenyera buke buke mu gice ca mbere c'ukwezi kwa Kigarama gusa impunzi zibiri zarishwe abo naharuye bose ubwanje barashika 30 kuva muri Nzero ivyo ni ivyiganwa n'umwe mu ndongozi z'impunzi z'abarundi kubijanye no kunyuruzwa uwo ari mu baserukira abandi yibuka ko mu nama n'abaserukira HCR na leta ya Malawi igitigiri c'abarenga 30 cavuzwe benshi bakaba hari urwaruka bagiye muri Afrika y'Epfo canke abigeme bagiye mu bihugu vy'Abarabu uyu mwaka iyo kambi yaratunganije amarondo yo mw'ijoro mu ntumbero yo guheraheza ivyo bintu nayo igipolisi kikaba carakoze imikwabo nayo ikakuma mwikambi ihaye indaro impunzi mu gihugu ca Kenya hishwe impunzi zitari munsi ya 20 hakoreshejwe ibipanga
abenshi muri bo ni abaca amafaranga mu kunyonga amapikipiki kandi n'ivyuma vyabo vyibwe n'abo basuma bitwaje ibigwanisho. Muri iyo kambi impunzi ziriyamiriza ukuntu abapolisi ataco bitaho kuko badafata ingingo zibereye ku bikekwa baba bahagaritswe. Ku nshuro nyinshi twariyamirije iyo nyifato y'igipolisi, urwaruka rw'Abanyasudani rwaradomweko urutoki na cane cane abo mu bwoko bw'Abanueri bikekwa ko aribo bakora ubwo bubisha, ariko nta cakozwe. Ubu turi ku murindi wo kwihora n'ukwihanira. Mu mwaka w'2024 tuzoshira mu ngiro wa mugani ngo ijisho ku rindi. Bivuganwa agashavu n'umwe mu mpunzi z'Abarundi yibutsa ko zitwa ko ari izo mu biyaga binini nk'Abarundi ndetse n'Abanyekongo arizo zigeramiwe cane cane n'uwo mutekano muke. I Kakuma haribonekeje kandi impfu z'abana bakiri bato ziva ku buzima bubi bw'aho bakirirwa na cane cane ku bitaro vyitwa Seveni. Akarorero ni indwi ya nyuma y'umwaka w'2023 haharuwe inzoya 6 zapfuye. Uko akaba ariko impunzi zigaragaza umubabaro.